Hello everyone, mwiriwe cyangwa na musivanye mirereye. This is another vibe, another vibration. Ni let's talk kugira kandi. Tuba turi batatu ni jewe, Extrembo, mbandi kumwe na style na gogo. Tuba twabateguriye amakuru amamwe abayaranze, abayashoboye kuvuga cyane. So we are going to burn style abaramutsa. Nobody know, no junda kwemi. Oh me a dreams they get in the papa. Hello bakunzi ba BIT ndabaramukije mwese bivaye naho muherereye abari muri Afrika abari muri Aziya ndabaramukije cyane abari ku isi yose bakurikirana urubuga rwa BITV ndabaramukije cyane bakunzi ba BI Gogo let's go. Salut tout le monde. Nizere ko mumeze neza murakomeye je naje naho ndashima Imana kuko bababwiye ni vendredi yindi nyene yo vibinga vendredi miracle ku vibinga yo vibinga tugerageza tukagaruka amakuru aba yaranze isomene no kuvuga amakuru avuga mu nsi aba ni menshi cyane dushobora kuvuga yose ngo tuyamane turatoramo amwe twe twahisemo aba twagira ngo icyo tuyavuze ko twayagaruka ko tukarondera icyo tuyavuga ko nuko rero umwe kwe natwe hama dushaka kuganira. So let's go turahera ku makuru avugwa muri komine Ntahangwa ku bantu badandaza amayinite. Abantu badandaza amayinite guhera isaha 10 ari muri Ntahangwa guhera isaha 12 ndi kuvuga digital tumuhingamo nukuvuga isaha 12 z'umuhingamo nta mudandaza w'amayinite adafise icicaro kizwi yemerewe gusubira gukora. Ni muri komine Ntahangwa kuvuga yuko basabwa kurondera ibibanza bizwi ahantu kugira ngo bashobore kutabaragira. Ni ingingo yafashwe guhera kuri uyu wa 9 Rusama ni 9 yego kuri uyu wa 9 Rusama no kuvuga ku munsi w'ejo kugira ngo abantu ahubwo ni kuwa 8 Rusama. Ni ingingo yafashwe guhera kuwa 8 Rusama aho bavuga yuko babifashe mu ntumbero y'umutekano. Abadandaza b'amayinite bimikashe ku cash muri komine Ntahangwa ngo barahangayikishije n'ingingo iyi ni inkuru dukora kuri magazine Jimbe barahangayikishije n'ingingo bahejeje kumenyeshwa ko kizira gukora badafise igicaro bizwi guhera isaha 12 z'umuhingamo kuva kwa 8 Rusama 2024. Donc ivyo nitegeko ryashinzwe n'uburongozi bwa komine Ntahangwa urumva kuri uyu wa 8 Rusama mu nama ubwo burongozi bwatunganije bufatikanije n'abajejwe umutekano kuri abo badandaza. No kuvuga ko musantari w'ikomine ya Ntahangwa avuga ko iryo tegeko yitwa Ernest Niyonzima avuga ko iryo tegeko ryavuye mu ngingo nyinshi zatanzwe n'uburongozi bw'igisagara ca Bujumbura mu nama yabaye kuri uwa 6 Rusama mu ntumbero yo gusimbataza umutekano w'abanyagihugu. Donc ivyo vyavuzwe le 6 byatanguye kuja iyo ngingo yategetswe kuja mu ngiro guhera ariko 8. Uwo murongozi akagira ati ni muhige ibibanza bizwi abo baguzi bazoza barabasangamo kugira ngo mukore mutekaniwe. Kandi uwo murongozi abandanya avuga yuko ko bakwiye kuja hamwe bagasaba ingurane mu mabanki yo kwaruka maze bakaja gukora imigambi yunguko aho kwihatira gukora limikashi aho bavuga ngo yuko ngo bashobora gukorera amafaranga adashika 100 ku kwezi ni mu gihe yumvitse ko bashobora kuba banarenga 10,000 bakorera muri iyo komine ya Ntahangwa. Abakora urwo rudandazwa nabo ariko n'ibyabashimishije bakabona yuko ari ukudashaka uwo murongozi akavuga yuko ari ukudashaka gukora kubera urumva uri kurakora ngo udashobora kwinjiza amafaranga ashika 100,000 cyangwa atarenga 100,000 ukwezi kose ngo ukudashaka gukora. Nayo abakora urwo rudandazwa bakaba batakiriye neza iyo ngingo bobo bakavuga ko basaba nyabuna ko yohinyanyurwa kugira ngo boroherwe narijya abenshi basanzwe ari ukwisumamo ari abanyeshuri biga mu universite surtout muri universite y'u Burundi bakavuga ko baronka ko kanya ko ku mugoroba bakaba ariho baja guca ayo mafaranga. Uwo murongozi akabamenyesha ko uzorenga kuri iyo ngingo azofatwa n'inzego z'umutekano maze agahanwa hisunzwe amategeko. Nkuko mubyumvise murumva yuko ari ingingo yafashwe nibajya abantu nibaza ko baba bari mwibarabara kenshi baba ari abantu bambaye amajire ya cash na cash umuntu ariko abasoma inkuru uri kuraraba amakomante bagiye baravuga benshi bavuga yuko vraiment ari kudashaka
ko dutera imbere aho bavuga bati twebwe nko mu bindi bihugu abantu bakora amasaha 28 kuri 28 bakavuga bati none gute twebwe ngaha bavuga ko batarenza isaha 12 z'umuhingamo ayandi masaha cyo bigenda gute hariho n'abavuga bati mbega byogenda gute babarungika kuja muhira hanyuma nukuvuga baryame guhera ayo masati hama bazoreka kuvyara gute ati kuvyara ku rugero bizoshoboka gute bon nuko benshi baribaza ibyo mugabo urumva abajejwe umutekano bo bavuga yuko ari mu ntumbero yo gusimbataza amahoro n'umutekano ibisanzwe barya abantu b'amayinite ibaze nuko nubwo izo dizite bazitoshika bakiri ngaho muri iryo barabara ibaza ko abantu bakenera amayinite umwanya wose nubwo buri mu uramukeneye nubwo buri mu uramukeneye akagenda ubumuzi no mu mihana yacu usanga baha uragenda tuma amayinite none ari no muhira n'indazomufata hanyuma bariko bararengana cyangwa se bo bagerageza kuja ku bituro biriko abantu benshi nk'ibituro vy'amabisi ahantu hafatirwa donc ahantu haba hari abantu benshi niho bakunda guhagarara kenshi kugira ngo abantu baba bariko bararengana biborohere kuronka ayo mayinite kugira baronke ayo mafaranga yego mugabo nawe ugiye kuraba nimba bavuga ko 18 yo itaragera mvambe yageze boba bamaze kuva muri ayo mabaraba uronse mugabo ntibabanye babwiye barondera ibibanza bizwi n'amategeko niyumva niko yagize nta muntu yabawujije ako dishoke bafise ibibanza bakorera donc tugerageza kuvuga ngaha ngakuruwa inzu umuntu ashobora gukoreramo kugira ngo ashobore gukorera icyo kintu uraza amafaranga ziba zirimo bariko baragerageza kuvuga urumva amafaranga bavuga bunguka none wowe wumva muri ayo mahera bakuramo amahera yo gukota inzu hanyuma bagakoreramo hama bakadandaza yagukota inzu ivyo navyo bica bigirwa n'izo za limitere mwo nk'ubu limitere niyo ushobora kugira kubaka utuzu bagasaba leta kubaka utuzu utuntu twabaje oya nk'ubu haho kubaka kuko urumva ko muri komine gusa havuga yuko hashobora kuba harimo abantu badandaza ivyo bintu vya mimikaje vy'amayinite bashika 10,000 yego muri abo bantu bo kubaka utuntu dushika 10,000 bari muri komine ntahangwa muri komine ntahangwa nari naca bibukira muri mukazana bakazavuga ati uretse tugiye muri mukaza nihaheza kudandaza nkabona amasaha y'iterengo nigira ngo nimba nta mukamiro ce nta mukamiro nimba nta mugihosha nayo mugihosha ahubwo je nabona yuko umenga vyari bikwiye yuko bareka abantu bagakora ijoro ryose mu Burundi tukareka kuryama kuko umenga Burundi burasinziriye bashobora gusohoka ngaho ugasanga 22 canke 23 naho uja kubota ikintu nk'ikintu ushobora gufungura canke kunywa ugasanga twese twaramaze donc bamaze kugara alors que hey ariko dushaka dufatire ngaha muri ville abantu bafise ubunywero ndavyumva ngaha nyine mu Burundi gusa yavana ari igihe aba ari impamvu bivako impamvu nayo urumva je niyumvira yuko kugira ngo dushobore gutera imbere nuko twokora cyane kandi amasaha akaba menshi ku buryo n'abantu bakora iyo bamaze kuba abantu bashaka gutera imbere bagakora umwanya munini n'abakozi bararonka akazi menshi kuko ukoze mu gatondo se bakora ateze ndumva iyo entreprise tuba oblige yo kwangaja abakozi benshi bakora ku mashift atandukanye tuvuze ko rero mu Burundi hari amazi kwiza n'abantu amafukuza arahari nubutumwa nibwo bashatse kukubwira cyangwa amayendisi ibintu byoba bihari ni kubera yuko nanjye nshatse kukubwira yuko mu gihe tukibona yuko dutegerezwa gukora gushika 18 hanyuma apre abantu bagaca tukaja nibaze yuko mu bindi bihugu basi ibihugu bya Burayi je nibaze nk'igituma bakora 24/24 nibaze ko ariko bafise amayendisi menshi no muri East Africa hari abagotuzeke nama industry akomakomeye cyane muri East Africa hari amafi baguma batanzikora mu Burundi hariho amayendisi angana zotuma abantu barara ko ijoro ryose ugerageza kuraba nko mu Buganda basi none mu Buganda barara tureke ibyo amayendisi bajya baguma badandariza mu mabarabara batekera mu ibarabara abamotari cyangwa abakina bafise amayendisi baba bariko barakora nimba abo bamotari bakora ijoro ryose barakenera kurya urumva ni bya bindi nyene ngahanye biba biriko biragira iyo umaze kubuzi kutaronka n'ingene utaha donc ntihashika 22 zose sura ko ingene ntaha ucutegerezwa gukora n'ingoga na n'ingoga kugira utahe kare kubera y'amanuza ariko mu gihe hoba hariho amadeplacement aho ushobora gufungura canke iki ahatandukanye nibaza ko vyose ushobora gutuma n'umuntu yifitiye akazi kiwe bandanya gukorera ku kazi ugakora agataha amasaha y'igihumbi
hariho amataxi nawe urazi ku bintu by'igitoro bimaze nk'iminsi ubonye uvuze ko umuntu abura uko atazi uzi igitoro hariho amaperiyode myiza igitoro kikaboneka n'indi periyode igitoro kikabura ivyo rero bizoca bibura ngo ntuca uvuga ngo waretse gukora amadepensement nibaza yuko bazogerageza nubwo igitoro kiba gihari abantu b'abarundi baca batakara byaramaze ngira nko kubaja mu mico amasaha 6 abasigaye usanga bazi ko abantu baca bagenda bakaca baja kuvyara urabizi abantu bakavyara ko arya amasaha 6 arashitse muhira ngo aramuzimanya ubwo buyi aragize iki urumva ikindi kintu kiba gisigaye n'icyaha nibaza yuko bazoshobora kubitorera inyishu kugira ngo bose bashobore gukora bumvikana donc ntihagire uwumva ko arenganijwe bizoshobora kugenda neza so tutandukira ayandi makuru ku bintu vyerekeranye n'isukari ngende turashane muri leta ya Bubanza aya makuru y'isukari avuga ko ibubanza abakozi ba leta batazosubira gutondera isukari no kujya abandi bantu bayitondera usanga bakora oya ntizosubira bazibasanza ku kibanza bakorera ibiro bibiri umukozi ibiro bibiri bw'iyomvo rero abakora ubuzi bwa leta baragiriwe intonde igihe babasabye akaba ari nazo baca bisunga mu kubashikana aho bakorera tubazo gusanza ku kazi nimbura umusekreteri nimbura umuplanto aje bikora koropa aha gusanza agasukari none biba kajagari none umuntu ari ku kazi ari mu biro kazaramuzana isukari uya bazaba idepoza abantu abakozi dufise ngaha ni bangahe abiyandikishije naba ushaka isukari n'uyu hanyuma bakayishira ngaho hama bakayitora nibaza ko bizogabanya ahubwo nibaza ko bakuyeho bijya bintu d'abord biragabanya imirongo kandi biragabanya yuko abakozi baza baratubuze nkuko nyene bariko barabivuga ugasanga umuntu agiye muri pause amaze umwanya munini iyo wategekanywa kugira ngo ashobore gukora abantu bagomba isukari n'ufise urundi muntu aba asigaye mu gihugu ati uze gutondera isukari none ngaho muri ville wowe ufise umukozi akaja gutondera isukari muri ville uzi ko ategerezwa gukurikirana ibibanza nabo nyene reka barashobora kuba bakorera kure nabo nyene hariho abashobora kuba bakorera kure ni ukuvuga ngo guha pause ugacuruza hoteli ubandanya no mugira apana none baja kwitondera muhira nibaza ko bafise ahantu ku mabiro kominali canke ibindi ni mu ntara ya Bubanza ni mu ntara ya Bubanza rero umuntu ari ni kuvugana abakozi ba leta bakorera yibanze mfata nk'abigisha amaplanto abasekreteri none abigisha bayabasanza bayashirangira muri kwishuri ntabwo uri kurigisha abisha muri ni kugira ahubwo ingingo ni nziza kugira bibarinde guta akazi guta umwanya n'ayandi mantuze n'ayandi makomine canke izindi ntara n'ubumenga nabo nyene bogerageza bakabikora uko mugabo apana kuvuga ngo abakozi ba leta gusa n'abakozi bakora n'abikorera utwabo nabo nyene barakenewe yuko nabo nyene boza barabaha ivyo abikorera utwabo mugabo baba ari benshi abikorera utwabo baba ari benshi niho woza urafata ukagenda nko basi dufate nk'abantu baba bariko baradanaza ku mabarabara zirarengana ati barakeneye isukari ukazura kandi Bujumbura naho abakozi ba leta ni benshi cyane iyindi inkuru y'umubabaro umwungere mukuru w'ishengero rya Pentecote ry'Ikiremba Pasiteri Ndikunkiko Eliya yarayitavye Imana akaba yitabiye Imana mu gihugu ca Canada muri Ottawa Ndikunkiko vraiment umupastor w'inararibonye itariki araciye iminsi ibiri c'est-à-dire hari Ruwiti vraiment nukuri kw'Imana Pasiteri Ndikunkiko bamushingira intahe yari umupastori w'imvuga kuri yari umupasiteri undi mupasiteri akwiye kubivuga kuri yahuza abantu pasiteri yari umushingana yirukira amahoro turabutije imiryango yose ya Pentecote babuze umuvyeyi kandi yari umuntu yasirije amashengero menshi ya Pentecote yaravuze ubutumwa abantu barihana ni ukuri kw'Imana pasiteri vraiment Imana imuhezagire no kuri
imwakire mu bwami bwayo ahubwo donc imwakire mu bwami bwayo akaba yitabiye Imana mu gihugu ca Canada kandi ibyo kumufuba kwiba bikaba bitaramenyekana ni umupasitori yamaze igihe kinini akorera donc yari akorera muri ishengero ry'Ikiremba tukaba duhojeje umuryango wose w'abapentekote wo mu Burundi n'umuryango w'amaraso Imana ibaremeshe kandi Imana imuhe uburuhukiro buhoraho nibaze ko nk'uwari bari umupasitori wewe no kwiruhukira yigiriye mu ijuru dutandukire amakuru tujye muri entertainment duhere ku bintu by'abantu bakunda gukurikirana umuziki muri entertainment hariho Fernando yarashitse mu bubiri gikwe ariko uwo bari kujana Melanie nikunze go reka nkwite logo muri teni militaire atameka muri naturel atana kabiju warunguye umutima rero nibabaye bakigenda bose mugabo amatwi dusumira ngo Melanie boy yoba yarabuze vi mugabo tugiye kuraba kuri post yi Melanie boy nigeze avuga ko yoba yarabuze vi we yavuze ko ari voice tamuvuye kuko nigeze avuga ikintu cyane gusa yabishaka n'ubu yarategekera mu bategereje kuja kuterana yari we love music yari guteramisha muri Belgique gusa ntibagiye bose hagiye Fernando wenyene bon tuvuge bon abarundi baba rero Belgique baduze gushigikira umuhungu wabo Fernando aho nibaza ko bazoryoherwa mugabo byari kuba biryoshe sani yabo bagiye ari babiri bagiye bajanye bafite indirimbo nyinshi bakoze twakunze public yaje kuryoherwa kurusha kuko sinibaza ko Fernando azoje hajya aririmba indirimbo zijya ziwe wenyine ngo abantu baryoherwe ko bari kuryoherwa ari wenyene mugabo urumva ntiyoshobora kuzikorera ko zose bon nibaza ko bafise ingene babiteguye reka tuzoraba ingene bizogenda ku mafoto ariko birababaje nyine so le 11 mai ni umunsi mukuru ukomeye cyane twibukira ko b'umudiho wa reggae aho bibukuru no ku bakunzi ba Bob Marley none umukunzi wa Bob Marley atekereza ko umukunzi w'umudiho wa reggae kuko nasibyo umwami wa reggae bazi umwami wa reggae basi hari abantu bandi bituma je narida ko n'icumbotse hari abantu usanga bazi kubera Bob Marley bivaye n'amajambo yavuga hari abatamukundira ngo reggae cyane gasanga bamukundira amajambo y'ishaje niba munahida ko uri kuvuga ngo abakunzi ba reggae ni umunsi wabo asinda ko nibaza yuko umuntu wese azi umudiho wa reggae arazi uwo munsi w'itariki 11 Rusama aho mu 1981 ariho umwami wa reggae yitaba Imana ahitanywe na cancer uwo mwami wa reggae no kuri bakaba mutoye cancer yo mw'ino cancer ibabaje cyane kandi akaba yagiye akiri muto 38 yari muto yari yapfutse mu 1945 akitana Imana mu 1981 urumva yari afite imyaka mikeya ahitanwa n'iyo cancer mugabo ikije nibaza namane ndiko ndavuga ikibi si ugupfa ngo ni ukuri muto cyane no kugirana ahubwo no kugira icyo usuze mwese kubera ari uwo mara imyaka 80 uwo mara imyaka 50 ariko ugapfa atakintu na kimwe ushitseko ariko Bob Marley ni umuntu yari asanzwe yashikanye umuziki umudiho wa reggae kure cyane aho wari usanzwe turetse n'umudiho wa reggae yafashije abantu benshi cyane yarafashije n'isi amara yiwe yose guhuza abantu baragize barumvise nyine ko bose bangana yaratumye habicukiye mugabo siko byari bimeze biciye mu butumwa yatanga yari umuririmbyi ugaragaza bya bindi twamaze ko turavuga hari abantu Imana iha impano bakanamenya n'ingene bayikoresha
yari yaramuhaye impano yo kwandika iramuha impano yo kuririmba nawe aramenya ingene ayikoresha aho mu butumwa amafaranga yiwe iminsi yose yaronka yaherera mu mfuvyi n'abapfakazi afasha abagowe abababaye donc rero twifuriza umunsi mukuru mwiza cane bon ndimo baca bawufata nk'umunsi mukuru mugabo w'iwabo tubifurize abarasta bose umunsi mukuru mwiza wo kwibuka umwami wabo donc umwami wa reggae umwami w'umudiho wa reggae abarasta ibyo turazi ko bizoba bimeze neza hariho n'ama-evenement yateguwe ano kaja y'uwo munsi aho hariho ibizobera kuri Centre Jeune Kamenge bikazoba kwinjira naho ni ku buntu aho hariho n'ibindi biteramo bizobera ngaha muri ville byateguwe ahatandukanye nibaze ko umuntu akunda umudiho wa reggae atazoshobora kumererwa nabi ejo hariho n'abandi bantu bateguye ibikorwa bakora basanzwe babayeho nk'abarasta donc bo muri Jamaica Upendo wo mu Kamenge barateguye ibikorwa bazokora aho bazohera ngo mu gusukura amabarabara hanyuma bakagenda gusangira n'abana bo mw'ibarabara barabiteguye rero no kubatera intege cyane abo bantu ababa muri iyo micungararo ni muri heha ku kinama Kamenge muri ziriya kote abazobishobora bazoshobora kubashigikira hama bashobora kuryoherwana nabo mu nyuma ariko bashoboye gukora igikorwa ciza twifuriza n'umunsi mukuru mwiza abamama le 12 donc le 12 mai n'umunsi bahimbaza umunsi mukuru wahariwe abamama twifuriza abamama bose kubera ku bavyeyi bacu mami turabifuriza umunsi mukuru mwiza nibanga ry'umubyeyi hama twongera dusaba imana yuko nabo baba batararonka abo imana itaribuka muri iryo banga abari ku mavi basenga imana ibibuke ibagirire neza nabo itwenze imiryango yabo inezereze ubuzima bwabo kuko umwana ni iteka so turabashimiye cyane rwose mwe mwadukurikiranye twabanye neza ariko nitwe tutibikije abakunzi ba BITV dufise turafise graphic design photography videography film igisata ca filime kirahari umuntu wese irafise imanza byose zitandukanye yifuza amasanamu meza turi ngaha ku bwanyu BITV production turahari turafise aba videast n'amafotografe babinonosoye shout out to the guy abari behind camera amita Patrick Sahungana shout out to you bro nibaza ko ari ivyo twabanye neza cyane gose mugire umugoroba mwiza twese